Mas
nuko rero si reka senge Mana ugororotse gusenga birabereye abatunganye kandi turagushima ko gutungana kuri wawe shengero ryawe yuzuye amashimwe ku vyiza wadukoreye n'ubu uri kuradukorera kandi muri benshi mwami babigaragaje no mu gutanga muvyo wabahaye batanga amashikanwa batanga amashimwe batanga ibigira 10 barahezagira abasavyi bawe umwe wese mwami uko wamushoboje none rero ubwo bwiza bwawe ukomeze kuba kuri bose kandi wagize icyakora umwongera umugisha utagabanije iy'amabara yose iyo tumusabiye kandi mwamugororotse ishikanwa cyangwa izatanzwe byose
bikore ku bw'icubahiro cyawe, bikore kugira ngo ubwami bwawe bukwire hose, bikore kugira ngo mwami ishengero ryawe urushirize kugukunda no kukwegera. Dukomye amashyi dushima kutwakiriye mu izina rya Yesu, amen. Yohana 11 sisigura ndasoma gusa ijambo ry'urufatiro 11:22 havuga ngo Marita abwira Yesu ati mugenzi, iyo uba wari hano musaza wacu ntaba yahwereye. 22 aca arahindura ati kandi n'ubu ndazi yuko ibyose Imana byose Imana yobiguha. Amen. Rero mwicaranye uti humura n'ubu ibyo musaba yobiguha. Imana iracakora, Imana iracakora, n'ubu iracakora. Yesu avuga ngo data arakora kugeza n'ubu, ati nanjye ndakora, natwe turakora. Haleluya. Icyo wasaba Imana n'ubu yokiguha. Naho hari ibyapfuye n'ubu yobizura, naho hari ibyase ubu nyine yobikora. Ni ukwezi ko gukora, uyu ni umwaka wawe wo kubona Imana ikora. Ibyo usaba Imana byose, ibyo usaba Imana byose Imana irabikora kuri uyu mutaga mu izina rya Yesu, amen. Twakiriye ishengero hano nyene, mwese Imana ibahezagiye. Bikomera amashyi ishengero ryose rya hano, Imana ibahezagiye. Twakiriye abashitsi kandi ari ubwa mbere bakoranye natwe, ari ubwa mbere baje hano, baje batelefona, bandika amamesaje babazanya, ariko Imana ikaba yabashoboje kuhashika. Namwe turabanezerewe, Imana ibahezagiye. Twakiriye kandi abakozi b'Imana batugendeye, Pacifique, Mama Gire n'abandi kumbure norinda kudondagura ariko namenye. Imana n'ukuri bahezagire kandi bagirire neza. Twakiriye abakozi b'Imana bo muri iki gisagara bakozwe mu mutima bakita mu butumire. Imana ibahezagire. Hariho abapasitori nibahagarare, ndaza gusaba umwe gusa kugira ngo ntibaze bose. Namani, bishopu, apotre, pasiteri, evangeliste, umusenzi, abonye zose n'ibintu cyo kutangaza. Acashikaho nasabikira abapasitori bari hano n'abataje kugira ngo aramutse ishengero. Haleluya. Amen. Reka turabanezerewe tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya. Muvugire dukomere amashyi menshi Imana. Ngire mugenzi wawe ati isabukuru nziza. Mubwire ati isabukuru nziza. None murizi ko twibuka imyaka 2 y'ishengero ribayeho. Ivy'Imana yakoze muri no myaka 2, mbega nivyo gushimira Imana. Reka twese dushimire Imana yazanye independence muri Gitega. Dukomere amashyi Imana yacu. Uko ubwami bwa data buriko buraguka, Imana yo hejuru ibahezagire cyane. Ku mazina yanjye nitwa Hineshi Gaspard Namani, ni umupasitori w'ishengero rya Elena Gitega Kiboga. Hanyuma kandi akabirya mvuka mu Ruyigi, abandi kumwe n'umunyarwanda mugenzi wanjye ngaha n'agatumba kacakajyamo, kandi dusangiye niko mwine mubera amashirisho Imana yacu. Hanyuma kandi ndanezerewe kubona umwungere wanyu mukuru, Yesu ashimwe.
ndanamushimira kuko mu gihe giheze baratwakiriye Bujumbura, Imana ibanezereye cyane. Amen. Ibisigaye nta byinshi novuga, serutse mu izina ry'abandi bakozi b'Imana. Ku bwanjye kandi ndanezerewe kubwira ishengero kuko ni benshi bariko barahabokera, ni benshi bariko barakira, ni benshi bariko baratabarwa. Ukuri Imana yo mu ijuru ibandanye iba gusasagara, Imana ibamenyekanishe mu gisagara, Imana ibongera abama barakizwa nk'uko Bibiliya ijambo ryayo rivuga. Ibisigaye mwanezerwe. Amen, amen. Twongera amashyi menshi Imana yacu. Imana ni nziza. Famille uracyari baba uyo baba uyo baba uyo turanezerewe no kwakira umubyeyi wacu w'ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu Kristo mu Burundi no ku isi yose. Turanezerewe kumwakira muri ruhuka y'Igitega, ngira ngo niba munezerewe atabazimu basigaye mukomere amashyi menshi hari uri ngaha mwaje, ariko igihe cyose iteka ryanyu turarizirikana, urukundo rwanyu n'ubuvyeyi bwanyu turavyibuka. Iri shengero ry'Igitega Imana yabashoboje gutangura rikabaho, natwe mukadushiraho nk'abarongozi. By'ukuri ntitwivuga Igitega, ahubwo turavuga abavyeyi bacu. Kugira ngo abanyagitega murabizi, abarepanase b'Igitega ntabwo twebwe tuvuga ngo mbere mumenye twebwe, iteka ryose turavuga abavyeyi bacu. Turanezerewe rero ko mwaje kugira ngo mwirabire abuzukuru abuzukuruza, bagaragaza umunezero muwakire. By'ukuri ngaha harimo umunezero mwinshi, bariko baragerageza kuwerekana, mugabo ndazi hazoza kugera ejo bamaze kugaragaza akanyamuneza kose kabarimwo mukabibona. Turabashimiye nk'uko n'abandi babivuze, na Pastor Ramani yabivuze ati turashimira Imana namwe ko mwazanye Repentance ruhuka Igitego. Ndabizi ko ruhuka yaje Igitega hageze, abandi nabo bagiye babimenya, mugabo je ndabizi cyane no kubarusha. Turanezerewe rero n'umuryango wanje